aba Bisirayeli rero ubwoko bw'Imana bari mu gihe ngo cyo kuvuga ngo iki ngaha twabonye ibintu cyo kuri bibiri bavuga ngo inzira yanje inyegezwe Uhoraho, Imana ntikinezwe ntikimbabaye, ibyanje ntaco bikibwiye, ibyanje byaribagiranwe. Kandi ibyo bihe abantu tubibamwo ugasanga ibintu ntibimeze neza, ibintu byapararanganye, kumbura ubutunzi ugasanga bwifashe nabi, ubukene bwakubise umuntu akabura amahera yo kuriha inzu, umuntu akabura amahera yo kugura agahuzu, umuntu akabura amahera yo kwivuza akavundira mu nzu. Imana yacu nidutabare. Umuntu akabura amahera yo kuriha kumbure minerivare y'abana. Imana yacu nidutabare. Rero aba Bisirayeli n'ibi bihe barimwo bombi, inzira yanje inyegezwe Uhoraho, kumbura igituma ibintu byanje bidacamwo, ibyanje Imana ntavyibona, ibyanje Imana ntaho bihurira. Aha rero ngomba kuvuga iki nifatishije iyo ntuzeye, ngomba kuvuga yuko Abisirayeli bari mu bihe umenga Imana ibyabo ntikibibona, nkaho umenga ibiriko birababa ko Imana ntabyo ibona. Imana yacu nidutabara, kubera ko hari igihe umuntu umengo ari mu kibanza ca kure, ari injoignable, ari hors du réseau. Imana yacu nidutabara, ari ahantu rezo idashika, ari ahantu connection idafata, ari ahantu umuntu adashobora kumurondera ngo amuronke. Imana yacu nidutabare. Rero Abisirayeli nibyo bihe barimo, bishoboka yuko nawe ari byo bihurimo. Akandi kantu ka kabiri ngaha kavuga ngo ivyanje Imana iravyirengagiza. Imana yacu nidutabare. Nivyo bihe barimo, babona yuko ivyabo Imana ivyirengagiza, kumbure irabizi suko itabizi, mugabo iravyirengagiza, nuvuga ikabirenza kw'amaso. Imana yacu nidutabare. Murabizi rero urupfu n'imfane bijana, iyo umuntu yibereye mu bibazo avuga vyinshi. Aba nivyo bihe barimo, kandi aba bavuga gutya muri kahise kabo barakorewe ibitangaza bidasanzwe. Aba bantu barajabukijwe ikiyaga gitukura, habanje kuba ibitangaza bidasanzwe mu gutabarwa kwabo bakugwa muri Egiputa. Aba bantu baragaburiwe manu, aba bantu barabonye byinshi Imana yabakoreye. Imana yacu nidutabare, kandi ibyo babifise mu bitabo bidonda amateka ya kahise k'ihanga ryabo. Ariko nibo bageze igihe bavuga ngo ibyanje binyegezwe Uhoraho, kugira ngo ntabibone, ntabyumve, ntabimenye, waba nabara. Ibyazi nabyo aravyirengagiza. Niyo myidogo barimo. Hanyuma rero Imana ituma uvugishwa n'Imana Yesaya. Aha ngerageje kubipfunyapfunya, mbonamwo ubutumwa bubiri. Ubutumwa bwa mbere ni ubwo kwibutsa bano bantu bayo bibagiye, novuga ngo ubushobozi bw'Imana yabo. Imana yabo ico irico kuri bo canke no kw'isi yose. Imana yacu nidutabare. Novuga ngo bibagiye, novuga ngo indangamuntu y'Imana, ibiranga Imana ibyari byo, caractère y'Imana, personnalité y'Imana, ubushobozi bw'Imana. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero bibagira yuko uri mu ruhande rwayo, uwo nayo iri mu ruhande rwiwe, ko ahabwa inkomezi zituma agenda ntadendebukirwe, kubera ibihe barimwo byo kwidoga, byo kwidodomba, byo kwiganyira, ari ibihe bashizwemo nuko inkomezi zo mu mutima zaheze muri bo. Imana yacu nidutabare.